Ni inkuru atani segonda riciyemwo ihisigwiragira igihugu cose si mu gihugu honyene kuko no makungu ihejeje gushikayo. Muri aka kanya inkuru iriko iravugwa nta yindi nuko uwahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuva president Ndayishimiye abaye umutegetsi muri ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 ariwe General Arengiyome Bunyoni muri kano kanya ahejeje kurekugwa ndetse n'icumba rapfungiwemwo mu birori kuri rya Gitega ibintu byose vyari birimwo bikaba bihejeje gusohorwa akaba ari igikorwa cari gihagarariwe n'umukoloneli tuza kubageza ko izina ryiwe muri ano makuru. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru byinshi bitandukanye gusa cyane cyane tukaza kugaruka ko biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu ku nkuru iciye ku masonga iriko irandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi muri kano kanya. Iyo ntayindi akaba ari uko wahora ari umushikiranganje wa mbere igihanganye mu gipolisi cy'u Burundi ndetse no muri politike y'u Burundi kuva umugambwe CNDD-FDD ukiri mwishamba gushika ushitse ku butegetsi mu gihugu mu mwaka wa 2005 ariwe General Arengiyome Bunyoni ahejeje kurekugwa muri kano kanya. Bimenyesha makuru mpuzamakungu navyo bejeje gutangaza vyinshi kuri ino nkuru harimo ikimenyesha makuru cy'abongereza BBC gahuza miryango ndetse n'ibindi vyandika ku mbuga ngurukana bumenyi. Mwibohero rya Gitegaho ibintu vyahinduye isura, umutekano uracungerewe ku rugero ntangere. Benshi babonye kuva mu gatondo ko kuri uno musaza abakozi bo mu rwego rw'iperereza n'abakozi bo mu biro bikuru vy'igipolisi cy'u Burundi ndetse kandi bikanavuga yuko haje bamwe mu bapolisi bacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu. Benshi bari biteze kuraba ibigiye kuba gusa basanze ivyari bigiye kuba ari isohogwa canke sirekugwa ry'iki gihangange mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Arengiyome Bunyoni. Radio Haguruka ijeje kubitangaza. Radio y'abongereza BBC gahuza miryango irabitangaje. Ndetse nibindi bimenyesha makuru bitandukanye navyo vyatanguye kuvuga kuri ino nkuru. Saho nyene gusa kuko no mu bihugu bibanye naho inkuru ibageze ko atani saha irahera Mutama bo benshi bita Mutama de arekuwe muri kano kanya. Bamwe bati ese koba ari uguhuza kugiye kubaho mu mugambwe wa CNDD-FDD hagati impande zompi zisharikanye harimo rwa president Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bahanganiye ku butegetsi canke se koba ari uko babonye amagara Bunyoni akitswe n'amagara ku rugero rudasanzwe bakaba bipfuza ko arekugwa. Hari indi nkuru dejeje kuronka ivuga ko kandi hoba hari ibihugu bibanye vyo bifise uruhara mwirekugwa rya Arengiyome Bunyoni. Ivyo navyo bikaba byaragize urwo ruhara biturutse ku bufatanye n'abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bo mugambwe CNDD-FDD kuko Bunyoni nkuko bizwi yamye ari gihanganye kuva kera umugambwe CNDD-FDD ushika ku butegetsi gushika muri uno mwanya rero afise abagenzi bo ku rwego mpuzamakungu bavugana vya misi yose. Akaba arizo bituma rero bamwe bavuga ko vyoba vyagizwemwo uruhara n'abantu benshi batandukanye kugira ngo Arengiyome Bunyoni arekugwe mu gihe yari yagirijwe ivyaha vy'agacamutwe vyari vyatumye akatigwa umunyororo wo guherayo. Nubwa mbere umuntu akatiwe umunyororo wo guherayo mwibohero kandi azera kimwe mu vyaha vya politike ikomeye kandi mu gihe Arengiyome Bunyoni yarashizwe ko ivyaha bitandukanye harimo n'icaha cyo kugerageza guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Icaha cari gikomeye gusumba vyose no gutembagaza ubutegetsi bwa president Evariste Ndayishimiye yitorewe n'abene igihugu. Inkuru rero irasakaye mu gihugu cyose ko igihangange Arengiyome Bunyoni arekuwe. Bamwe bati twari twarabivuze abandi bati ese niki coba gifashe president Evariste Ndayishimiye kugira ngo arekure iki gihangange. Fyonda subscribe canke sabone ni butarafyonda ko kugira ngo toshocikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho buri mwe wese dukurikirana no Muhuza TV. Inkuru iciye ku masonga nkuko turiko turabivuga biravugwa ko wahoze ari umushikiranganje wa mbere General Arengiyome Bunyoni yoba yarekuye vy'agateganyo kugira aze kwivuza kandi yemerewe akaba yemerewe gutaha imuhira iwe. Amakuru akavuga ko iyo dosiye yiwe yirekugwa rya Arengiyome Bunyoni yoba yari yahawe Colonel Kazungu Michel. General Arengiyome Bunyoni yarekuwe ahabwa n'uburenganzira bwo kuza kwivuza ariko arataha muhiriwe.
nkuko amakuru ariko arashikira ikimenyesha makuru cacu Muhuza TV abivuga wahoze ari umushikiranganje wa mbere General Arenguiyome Bunyoni ararekuwe ahabwa n'uburenganzira bwo kuza kwivuza ariko arataha imuhiriwe. General Bunyoni yaramaze igihe agwaye akaba yaratabarijwe n'abatari bake basaba ko yoronswa uburenganzira bwo kwivuza. Ni mu gihe vyavugwa ko yasa n'uwataye ubwenge mbere ko atarakibasha kuvuga. Ico gihe vyanavugwa ko kandi iyo hagize abagenda kumuraba mu cumba bamusanga yinyegeje munsi y'igitanda. Inyuma gatoye yarinjijwe ibitaro bikuru vya Gitega kwigenekerezo y'icenda Gitugutu uyu mwaka w'2025 ariko abatari bake bakaba bari bagumye basaba ko yomanukanwa i Bujumbura kuvurirwayo. Ivyo ntivyatevye kuko yahavuye amanukanwa kuvurirwa mu bitaro vyigenga Kira Hospital i Bujumbura. Inyuma yaho gato yabandanije kuremba no kumera nabi ku buryo hahavuye hashigwaho umugwi w'abategetsi bakuru mu bisata bitandukanye begereye umukuru w'igihugu ngo bakurikirane ingene yaramerewe. Ico gihe yari mu bitaro vya Kira Hospital. Yamara ico gihe ari mu bitaro vya Kira Hospital haravuzwa amakuru menshi atandukanye ko ivyo kuja kwivuriza mu bitaro vya Kira Hospital yoba ari umugambi wari wateguye kugira ngo Arenguiyome Bunyoni atoroke hama bamurase ariko aratoroka igihugu. Yamara ntivyawishije ko agarukanwa mu bitaro mpuzantara vya Gitega aho yaramaze igihe n'ubundi agwariye hakaba hari hacunzwe cyane n'abajejwe umutekano. Nico gihe rero agarukanwa igitega Arenguiyome Bunyoni bikavugwa ko yaracunzwe n'abantu bake cyane b'umutekano. Nkuko amakuru abivuga igihe agarukanwa igitega aho yaramaze n'ubundi gihe agwariye akaba yaracunzwe cyane n'abajejwe umutekano arimo abakozi b'iperereza abacungera umutekano ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi basirikare ndetse n'abapolisi babitorejwe bafise ubuhinga budasanzwe mu vyo gucungera umutekano. Kuri uyu muhingamo rero w'igenekerezo 11 ntwarante uyu mwaka w'2026 niho uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere yasobwa iborero rikuru rya Gitega nk'uko amakuru adushikire nk'umuhuza TV abivuga. General Arenguiyome Bunyoni akaba atwawe n'imodoka y'abagwayi ambulance bikavugwa ko canke se rusehabaniha bikavugwa ko yarameze nabi cyane akaba yahawe n'uburenganzira bwo kuza kwivuza ariko arataha imuhiriwe. Nkuko ayo makuru kandi abandanya bivuga ayo mahirwe yo kuvugwa akongera agataha iwe ngo ntiyahawe Bunyoni wenyene ahubwo hari na Colonel Michel Kazungu umwe mu basirikare bafunzwe bagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Murantunge Colonel Michel Kazungu ntago ari we wahawe gufata iyi dossier mu minwe nkuko twatanguye tubivuga ahubwo nawe akaba ari mu bantu giriwe ikigongwe kuko nawe ari mu bapfuzwe bagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 nawe nyene akaba yari amaze iminsi agwaye cyane akaba yahawe ayo mahirwe yo gutaha kwivuza kandi degemvya. Tubibutse ko Bunyoni yakuwe mu mabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere mu kwezi kw'icenda umwaka w'2022 acarafatwa muri ndamukiza umwaka w'2023 bamusanze aho yaranyegeye ku mukuru w'umutumba kumubone. Mu nyuma kandi yahavuye ajanwa gupfungwa mu iperereza i Bujumbura ajanwe mu iborero rikuru rya Ngozi nyuma yungururizwa mu iborero rikuru rya Gitega aho yateguriwe agashoka dasanzwe gatuma atabonana n'abandi bantu. Mu bihano Bunyoni yari yasabiwe umushikiriza manza kizigenza wa Republika yarasabiye General Arenguiyome Bunyoni igihano cyo gupfunga ubuzima bwe bwose ku vyahindwi ari vyibi ibikurikira harimo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, gutuka izina ry'umukuru w'igihugu n'iry'umushikiranganje wa mbere, gutegura kugandagura umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zisunga ibwizwa shingiro, gutunga ibigwanisha dafitiye uruhusha, kuronka inyungu mu buryo buciye ukubiri n'amategeko, gukoresha amangetengete mu kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zisunga ibwizwa shingiro. Kuri ivyo byaha byose Bunyoni yagirijwe General Bunyoni yarabihakanye ahubwo akaba yari yasavye kugirwa umwere akarekurwa kidegemvya. Mu mburano ziwe akaba yari yagirije umushikiriza manza kata ibintu bifadika yigeza zana byo kwerekana ingene yakoze ivyo vyaha. Ni umunezero ntangere mu muryango kwa Bunyoni. Inyuma yaho rero arekuriwe. Sivyo byonyene kuko nikimenyesha makuru cy'abongereza BBC Gahuza Miryango naco gejeje gushira ahabona iyi nkuru. Uti Arenguiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yarekuwe inyuma y'imyaka hafi 3 mu munyororo. Umwe mu bantu ba hafi cyane mu muryango wa Bunyoni yemereye BBC Gahuza Miryango ko Bunyoni yarekuwe. Umwe mu bakuri igendereza mu Burundi nawe kandi nyene akaba yemereye BBC Gahuza Miryango ko Bunyoni hamwe n'abandi bantu 10 barekuwe kumva z'ubugwayi.
Bunyoni nk'uko twabivuze akaba yarapfunzwe yagirizwa ivyaha indwi duhejeje kubabwira ruguru, nubwo we yabihakanye kuva ico gihe akiriko araburana muri sentare igihe yari imbere y'abacamanza. Ubwo ari ngiyo Bunyoni ariko arisigura kugira ngo arabe niba koko yorekugwa akitahira muhira. Kuri uno munsi rero Bunyoni wapfunzwe mu mwaka wa 2023 muri kano kanya inkuru isakaye Burundi n'amakungu ko ahejeje kurekugwa. Nkuko amakuru abivugwa nkuko amakuru adushikira bivuga, akaba ari nabandi kandi bahawe ikigongwe nabo tuza kugaruka ko mu makuru yacu ari imbere, kuko iyi ari dossier tugiye gukurikiranira hafi ku buryo ikiza kuvugwa cyose kuri no dossier tuza kukibageza ko. Ni mu gihe mu yandi makuru reka tubandanize ku bindi biriko biravugwa mu gateka kazi na muntu. I Bujumbura abantu babiri batoye bamanitswe urupfu rw'umutamakazi w'imyaka 80 rukaba rwateye amakenga menshi. Ibiziga bibiri vy'abantu vyaratowe kuri uyu w'Imana igenekerezo y'umunani ntwarante mu burere butandukanye. Mu gihe urupfu rw'umutamakazi w'imyaka 80 ruteye amakenga menshi mu banyagihugu, umugabo w'imyaka 42 yoba yarasize ikete ryo gusezera aho asaba ikigongwe abo yagiriye nabi. Ivyo biziga bibiri vyatoye bimanitse ku mugozi mu bibanza bitandukanye. Abapfuye bari bamanitswe ni Mari Nahayo, umukenyezi w'imyaka 80 yaba kwibarabara rya gatandatu rya quartier Kagazi muri zone Cibitoke, na Eric Ndayisenga w'imyaka 42 aturuka ku gacimbiri Rutaba ku mutumba na zone Mugina mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Kubwo amakuru twegeranije muri ako gace, urupfu rw'uwo mutamakazi rurateye amakenga menshi mu babanyi. Abenshi mu banyagihugu bakabona ko bigiye kugorana cyane, bigoye cyane ku mukenyezi w'umutamakazi kwimanika wenyene ku giti kiri ku mbuga yiwe, kuko atanga uvu zikwiye yari agifise. Nkuko babandanya babishikiriza ivyo bibazo vyibazwa, abatari bake mu kibano bagasaba ko kugurwa amatohoza mu ntumbero yo kumenya neza imvonyazo z'urwo rupfu, hakanerekanwa umuco wose kuri urwo rupfu. Hari kandi nanone ikete ryo gusezera ryoba ryaratowe. Ku rupfu rugira kabiri rwa Eric Ndayisenga, amasoko yemeza ko yoba yarasize ikete akaba asaba ikigongo abantu yoba yaracumuye ko canke yarababaje. Kubwa bamwe mu banyagihugu muri ako gace, uwo mugabo yarazwi nk'imbonera kure, umunywanyi w'umwari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, yarazwi kandi nk'uwamari mu matati n'abantu benshi bo mu kibano. Bikavugwa kandi ko kenshi yahohoteye canke agatera ubwoba bamwe mu banyagihugu, akavuga ko atawoshobora kumukora ko kubera ko ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Muri ako gace bamwe mu banyagihugu bavuga ko batabajwe n'urupfu rwiwe. Ikintu kitamenyerewe nuko ku munsi wa mbere abantu bake cyane nibo bagiye ku rugo rwiwe guhoza umuryango wiwe ngo niwo wifashije ikiziga. Indongozi zo muri ako gace ntiziragira ico zishikirije kuri izo mpfu zibiri. Amatohoza niyo yoshobora kwerekana uburyo bw'ubwicanyi bwabayemwo. Kuva mu ntango z'umwaka wa 2026 intara ya Bujumbura iramaze gutogwamwo ibiziga bishika 30. Mu mwaka uheze yari ku rutonde rw'intara zishwemwo abantu benshi cyane mu Burundi, nkuko biri mu cegeranyo cyashizwe ahabona n'ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Ligi Iteka ubu rikorera mu buhungiro. Ico ngo zishikirije bo muri ako karere ntibarashikiriza icemezo ku mugaragaro kuri izo mpfu zibiri. Itoza rishobora gufasha kumenya neza ivyateye izo mpfu. Nkuko amakuru abivuga, kuva mu ntango z'umwaka wa 2026 mu ntara ya Bujumbura amaze kuboneka imirambo igera kuri 30. Umwaka wezi iyo ntara yari muzashitse ku bwinshi ku mpfu z'agahombera munwa muri iki gihugu c'u Burundi, nkuko biri mu cegeranyo n'ubundi cyashizwe ahabona n'ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu ari ryo Ligi Iteka. Mu yandi makuru, ingorane inakivare, impunzi zimaze amezi arenga 3 zinywa amazi y'inzuzi nayo mu binogo. Nkuko amakuru adushikira abivuga, Nakivare mu gihugu ca Uganda bigenekerezo y'icenda ntwarante y'umwaka wa 2026 amabombe mu ikambi ya Nakivare amaze amezi afatatu yarakamye, bigatuma impunzi zirenga 150 harimo abarundi barenga 31,000 bakenye bagira inyota nyinshi. Bamwe bagenda ibirometero birenga 3 baja kuva mu mazi y'ikiyaga Nakivare, abandi bakanwa amazi agenewe ibikoko ariko ibirometero birenga 2. Nayo abakene cyane bakagura ibido y'amazi ku giciro c'umurengera. HCR na leta ya Uganda ntacyo barashikiriza ku gitegekanijwe mu ntumbero gutora umuti w'iyo ngorane ikomeye. Iryo kina ry'amazi rikaba riva kuri byinshi cyane mu gice kinini c'iyo kambi.
icuma gitanga amazi mu isoko nkuru carapfuye kikaba gitegerezwa gusubirizwa. HCR ikavuga ko itagira uburyo ariko ko iri kwirarondera uwo bokorana kuri uwo mugambi. Ikindi amasoko menshi yarakamye nyuma y'amezi arenga 5 atamvurirwa muri ako karere. Ivyo biramaze rero kugira ingorane zikomeye ku magara y'impunzi. Ibitaro vyo mu ikambi biguma bironka abagwayi inyonko yo mu bwoko bwa tifoyide ikaze kandi yica, ikabiva mu kunywa amazi mabi canke imfungurwa mbi. Abarongoye ikambi bagasaba HCR na leta ya Uganda kugira ico bakoze vyihuta mu gucungera amazi meza, banakingire kandi ubuzima bw'impunzi. Gushika ubu indongo z'ikambi nazo ntizirigera zerekana inyishu iboneka nkuko biriko biravugwa. Nandi makuru yaragezwe ko muri kano kanya ni mukanya turaza kubagezako vyinshi biriko biravugwa kuri dosiye yarengiwe mu Bunyoni mu gihe tukiriko turatohoza amakuru menshi ajanye n'iyi dosiye. Turaza kandi nanone kubagezako ibindi biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu. Ni vyinshi tuza kugaruka ko yoba muri politike agateka kazi na muntu, ubutungane ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijyane no ngaha mu gihugu cy'u Burundi. No Muhuza TV rero Imana bayizagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko urakora.